Reka tuvugane ku bijyanye na Yvette. Yvette numwe yakuvyarira canke numwe warongoye mu ibanga. Yes, uwo niwe Yvette. Yvette. Turumva yuko Yvette yahoze ari mu mahanga, yaba mu bihugu vyo hanze. Bivugwa yuko igihe yagarutse ni washyugira ubukwe. Mwashinzwe mufise imigenderanire na Yvette. Twirageje kuraba Famba n'abandi bakomeje mwashoboye kuba mukirana kera. Bayasoni bagasore. Eske Famba wamushira kuri plateau ingana gute? Bakunzi ba Ashali TV ndabaramukije cyane kuri micro mukaba kumwe na Prince amenyuma kamera mukaba kumwe na Kante hamwe no musturi mu quartier Cibitoki atwashoye kurondera umustar araho asigaye abica bigacika kuri rezo sociaux n'usundi ni Hamza na Maki. Yo fresh sana. Umeze neza? Ndashima Imana. Uyu niwe Hamza aguma abica bigacika murambwiraje kura muri mu ihuriro TV. Hariyo seri gumi trendinga nayo siyindi ni Mario. Eske muba makushije ingufu zingana gute kugira mushoboye gusohora film ya Mario? Bro, ingufu ni nyinshi sana. Kugira uyu ndubona ikintu citwa film gisohotse. Kigakunda, kikagera ahantu umuntu wese aciyumvamwo, kikaduza views. Buba ari ubwenge bwinshi, uburyo bwinshi mu ruhu bari mwinshi. Yes. Hamza, iyo sezo ya Mario ninde yo barayiteguye iyo film gisohoke? Ninde yo bayandise story yayo? Bo peut-être abantu bakunda gukora ama interview yanje barabizi n'abantu bakunda gukurikirana ama film yanje barabizi. Kenshi ibice 90% vy'amafilme nkinamwe nije mba narandise histoire yayo nkandika na script yayo. Bisigura ko na Mario ni yanje nje nandika histoire, nje nandika script, nje ndayidirectinga fresh tu. Mugiye muri uyo mwanya umuntu utegeza ashaka kumenya Amzu wari we yomenya Amzu wari we ko ari Amza Nyabaki muri uyo mwanya Amza ni giki pour le moment bo uvuze ngo Amza ni giki bivana n'ico abantu bashobora kuba batakuzi nk'abantu bataraba ibintu by'ama video ashobora kuba batakuzi Amza uyu abonye interview Amza c'est quoi Amza ni giki bo ukeneye kumenya Amza mfarume icyarico ucija kuri rezo sociaux kaje mu ihuriro TV ukarondera filme Mario bakundukize sinamenye n'izindi muri ico gihe ucumenya Amza icyarico canke mfarume uwo ari we niho bikorohera kuko navuze ngo ndako explique vyongora ukubwira ngo jendi iki canke mezuko ahubwo vyotumwa nuko wogenda kuvyirondera wewe nyene ukaraba ukavuga ati Amza no mfarume no bikagenda nkuko tu indoto za Hamza zari zo kwina film. Yes ariko siyo taranahereyemo naragerageje gutamba umuziki narayo umudanseri w'umuziki biranka narakinye umupira ndabona ntivyangendeye neza ariko indoto ya filme nenda ifise ariko ikintu utaragikora biragoye kubona neza ko kizogushikana ushaka ariko kuri uno mwanya ndifashijemo n'abafans vraiment ndabona ko ibintu bimeze fresh. Bakunzi ba Ashali TV nkuko muko muramwumva Hamza nimwibagire gushiraho subscribe kuri channel yacu hama Hamza zo tatuage zisiguriki urumunyarusa kusana yani bisanzwe mantegeza kuraba donc ni ibintu binene biri special bo tatuage ngeze ngaho urabona handitse movies my life bisigura iyi tatuage ni nk'urukundo ku kazi kiwanje movies my life bisigura filme n'ubuzima bw'iwanje naho urabona handitse mfarme izina ry'iwanje naho handitse logo nyene y'ubwami nyene presenta izina ry'iwanje mfarme naho handitse Yvette ni izina ry'umugore wanje. Yes Yvette Eske Yvette no iryo zina reka tuvugane ku bijyanye na Yvette. Yvette numwe yakuvyarira canke numwe warongoye mu ibanga? Kurongora mu ibanga kwanza gisiguriki sinahuye kurongora mu ibanga icyarico twe turabona amafoto ku ma profile yawe stati zawe uposting umukobwa warongo umubeshi si umubeshi iyo nza kurongora mu ibanga we ntavyo wari kumenya urashobora kuba umva Hamza ikintu kimwe je nashobora kuba narayibonye ariko hakaba abandi batarabibona kumva yuko mutavugana kuri WhatsApp ko abantu bose bazi kubaho no tuko tugenda bukebuki bavuze ko ari ibanga ariko warabibonye si bose niba waramaze kukibona bisigura ko atari ibanga rero ibanga ntacyo wari kubona kuvuga naho ngo hari ababizi n'abatabizi hariho n'abantu batazi wewe kubaho hari nk'umuntu nk'ubu wo muri country kura atazi ko Prince abaho atazi ko Ashali TV baho ariko irabaho bishobora si banga rero kuba wowe ubaho kandi uyu tatuage yasize ko ni wa mukobwa uheruka kurongora
Yes, ubu niwe Yvette. Yeah, Yvette. Turumva yuko Yvette yahoze ari mu mahanga yaba mu bihugu vyo hanze. Bivugwa yuko igihe agarutse ni washyugira ubukwe. Mwashinze mufise imigenderanire na Yvette? Twamenyanye imbere yuko aje hanze. Okay. Amza yoba afise abana bangahe? Umwana umwe. Umwe gusa rukumbi. Ni umuhungu n'umukobwa? Umukobwa. Urifuza yuko umwana w'umukobwa yo gufata talent yawe? Cyane niyo mpamvu naramukinisha mu filime yawe. Naramubonye muri video. Muri bakundukize yitwa Sheira. Azoba ari umu actrice mwiza sana. Ndabikunda ko azobikuriramo. Nikiye gisasu Hamza agiye gutegura vuba mu ihuriro TV gishasha. Turamenyereye Mario abakundukize n'izindi zarenganye muri channel yanyu ya ihuriro TV. Eske nikiye gisasu Hamza agiye gutegura cyangwa agiye kwerekana abantu gishasha kiruta zijya zose zibakinye kuva kera? Bo kwanza kuri no mwanya turacyari muri Mario ntirahera. Nuvuga ko ariho igitangura kubona uko barayikurikirana ndi baza barabibona, ariko umutwe wanje utekeye vyinshi. Mario no kuvuga itarahera imbere yuko izohera ari ndi filime kandi izorengana. Gusa abambuzi ni benshi sinovuga ngo titre yitwa kubaje utanze titre utanze filime, ariko filime ni nyinshi. Ntekeye vyinshi mu mutwe bizogenda fresh. Filime ni nyinshi sana kandi ama filime nandika sukwitapa abafanzi babikurikirana bazombera icyabona. Abantu ko baravuga byinshi kubijanye mwebwe nabajya bavuye mu ihuriro yuko muriko murahiganwa. Eske vyo bari vyo? Nkabande uvuze ngo bavuye mu ihuriro TV? Turavuga ba Ismail Gasore ba Yasoni. Eske kuri uyu mwanya nwagovuga yuko bajya amashaka guhingana naba kumva yuko bamwe bavuye mu ihuriro abandi baraca mu ihuriro, biboneka yuko wewe ukoresha ingufu nyinshi cyane kuruta nkuko banashaka kubitahura. Je ingufu namwe ndazikoresha. Misanze gukompeta mu kazi si bibi. Ikibi no gukompeta mu mabifu y'uburofa. Ariko kuvuga ati kankora n'ingufu ndamuceko kanaka nawe akavuga ati nje kankora n'ingufu ndamuceko kanaka. Misanze ngiryo terambere nyene. Kuko baga baravuye mu ihuriro TV twese nitwoherera hamwe. Urumva wewe bisigura yuko muhanganye ku kazi byo bari byiza kuruta guhangana ku majama. Kandi nivyo biriko birabana ubundi kuko n'abajama turaganira nta bifu dufitaniye, ariko bifu iri mu kazi kuko umwe wese agwanira ubugari bwiwe. Je ndagwanira ubugari bwanje izina ribe hejuru nawe akagwanira igiwe ribe hejuru, amaduhuye mu ikarite cyebara we no miso uri kuramfunika canke tebara we nawe uri kuramfunika. So nibwo ubuzima tubayemo. Amza ariko ategura ibiteramo azokora canke nabiteramo uraronka? Bo ibiteramo birahari tuko turategura. Turafise ibiteramo bitatu tutarashobora kubitangaza ngo tubivuga amazina, ariko birahari mu ihuriro TV tuko turategura ukuntu tuzobikora. Nihagera neza igihe tuzobamenyesha ati igiteramo kizobera kinda bitatu birahari kuri no mwanya. Mu idini ryanyu rya Islam canke giwacu rya Islam turemeye kurongora abagore nka bane. Eske Amza ivyo bintu yobikora? Umaze kugira abagore banga? James umugore umwe. Umugore umwe Yvette? Mama Sheila nawe gute? Vyarashize turahukana. Umva vyarashize murahukana. Mbwa yari umugore wawe? Yes. Umva talaka ishagatoka. Twaravanye. Kandi iyo nyinshi irakwiye nyene neza aho nyene irakwiye. Gusa wumve ko mfise umugore umwe kirakwiye. Abantu bavuze ko Amza yaciye yiruka mu Cibitoki aca yimuka. Sinzi ko yagiye mu Carama, sinzi ko yagiye mu Kinama. Siniruse n'uburyo. Uburyo yo buje urahindurana n'uburere, urahindura aho wahora wicara. Uburyo bwaraje. None uvuye mu Cibitoki mukira mu Carama ubuhombye cyangwa ubahunguse? Ubahunguse biravana ariko. Bisigura ko wimukiye iwawe canke nahinduye miriye. Wahinduye akarere. Nahinduye akarere. Ejo naho uzokumva nimukiye mu Kinindo canke mu Kinanira. Nibyo bitangaza. Hamza Mfalme. Kubera ki wise mu kwita Mfalme? Iyo ni izina ry'amateka nkorisigura no munsi. Nzorisigura igihe kimwe. Ariko si izina ryaje uko nyene nkuko wowe vyumvira. Kandi si izina rimaze nk'imyaka 3 canke 4. Ni izina rifise aho ryavuye. Bisaba ko nzorisigura bikuye kuko namateka maremare. Amateka maremare. Hamza yoba yarize? Yes. Waje amashuri ntahera gusa ndafise nifu ya humanity. Nifu ya humanity wigiye biki Hamza? Ikari ibintu bisanzwe tu informatique. Ukabura umukinyi wa film. Ibyo mane. Rega ushobora kuba waciye doctora ukaba umukinyi w'umupira. Nivyo. Ugasanga uri umumizisye mbwo ufise doctora. Itala yiwawe. Turabona ko Amza amafreshere yabaye menshi.
Hamza yavyibushe cyane kuruta nko twahoze tumubona kera swaga ni nyinshi ya Madrid ya Bay ibintu nyene bizimvye nine yo bakwambika Hamza je ndafise umustiliste nyambika ariko apana vya bintu ngo gukotesha ngo no mustiliste arakubendwa gukotesha ugasubizo ya aranzanira imizigo y'impuzu nkayikunda akampangira hama nkagura nkamuha amahera tugaheza hama gutagata kuvyibuha n'ubuntu bw'abafana amafaranga y'abafana baduha baguteza imbere yego n'umugore arama amahoro ikintu cya mbere mu rugo n'amahoro man so umugore aguha amahoro utegereza gutagata ukavyibuha Madrid nayo ibyo nzonabikura ko shireko n'ibindi byo nibisanzwe bivugwa yuko Yvette afise umwana eske vyo bari vyo gahamze uya ntafise umwana afise abana bangaye afise abana babiri eske Hamza niri umuteri kibazo kuba yarongo umuntu afise abana babiri kandi nagiye mfise umwana no ufise umwana umwe we afise babiri we naho wari batanu ega je sinakurikiye abana kuri we nakurikiye urukundo kuri we ukurikiye rero urukundo kuri we ubukurikiye ivyiwe vyose nk'ubu umugabo wiwe ariko arakuraba muri uwo mwanya uwo bahoze bavyaranye kuva kera eske nta mubabaro uri kuramutera mu mugenza bazo bakivuze nabi ngo umugabo wiwe ni jewe ni wewe uwo umuvyeyi mugenzi we bahoze bakundanye kera uwo bavyaranye mbona kuvuga ujya bahurira ku bana umwana arashobora kugwara hari ibibazo biba bikeneye ko bijyamo se wiwe w'amaraso barahura bagakora ivyo bibazo biba bibahujije amabiheza agatamwera ivyo ni ibintu biri simple kwiyemera mu buzima ukabona kwanza kuri umugabo bushitse atamugawe yo gutwara umugore ico cyo nyene gusakira guhicizere no kubaho wizeye nyene ivyo uri kurakora ko ari ibintu bireyere bimeze fresh nk'ubu Hamza hakaza umuntu akarongora mama Sheila akaba afise ujya mwana akaba ari wa murera nibona ko bizo gutera umubabaro canke bizo gutera ikintu kibi kuko sinkubeshe umuvyeyi wawe n'umuvyeyi wawe n'umuvyeyi akureze gusa niba babasa eske muri iyo mwanya mama Sheila aronse umuntu murongora akarera umwana we nivyo gutera ikibazo ivyo vyo nta kibazo vyo ntera kuko mu gihe umwana babayeho nabi amategeko arabirekurira uradekarara umwana bakamuguha abayeho neza ntaco vyo babinka kuko essentiel gusa nuko mbona umwana abayeho mu buzima je mbashaka kuko nundi dépense n'igenda zikora ukuntu umwana azokwiga uko yambara uko avyuka tugerageje kuraba muri rya filme Mario harimo umukomedie yitwa Famba eske birakorohera wewe gukina na Famba mu gihe ari umukomedie abica bigacika kuri rezo sosio muri iki gihe cyacu turimo Famba n'umuntu nyene atwenza cyane we Hamza birakorohera gukinana nawe gukinana na Famba bisaba ko uri umuntu uri très sérieux cyane kandi ufise impano ikwiye kuko Famba iri kurakinana nawe mushobora gukina scene gutwara 5 minutes gatwara 30 minutes ugasanga mniko mukina utwenga musubiramwo kuvuga n'umuntu vraiment aryoshe gukinana nawe afite tara yo gutwenza niyo muriko murakina tuzo gutwenza nyene byingene mwe mubona ma video mugatwenga natutwenga ko nyene tuko turakinana nawe so ariko ni bien uko tuba dukeneye nyene comedy nuko dutwenge dutwenze bibari vyiza cyane Hamza tugerageje kuraba Famba n'abandi bakomedi mwashuwe kuba mukinana kera bayasoni bagasore eske Famba wamushira kuri plateau ingana gute mubisanzwe Kwa nsanzwe ndi n'umwanditsi vya filme ndabifise mwa notion kanaka je sinkunda comedy zo gutwenza zifise gusa vision yo gutwenza gusa sinde guca kintu gitahura canke abantu ko barakitahura je nkunda comedy ufisemwe vision yo gutwenza umuntu n'impanuro hajyanye n'indani apana gutwenza gusa kubera gutwenza oya niyo mpamvu umbajije nivo no muha Famba kuko deja muri Mario nije ntegura ivyazokina kubganje simvugiye abantu ariko ndivugiye jewe Famba mbona ko ari umukomezi vraiment kuno mwanya ahambaye arusha bamaze gukenana nawe niko je no bivuga Hamza akajambo kanyuma ngomba kukubaza mu gihe uronse opportunity cyangwa opportunité yo guhura na nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi eske nikiwe Hamza wa musaba mwe n'umukuru w'igihugu cyacu opportunity jewe ni kintu numva no musaba nyamukuru no musaba guha ikibanza abantu bakina utugenegene dutandukanye nundi kibanza barakiduha ariko barushirizeho batwizere gusumba badushiremo imitahe
baduha ikibanza gikwiye twerekana impano zacu hama badusapotinge gusumba uko basanzwe badusapotinga. Nico kintu nyamukuru je numva novuga no musaba nuko bakunzi ba Ashali TV hama muriko muradukurikirana kuri channel yacu ya Ashali TV hama inyuma ya kamera tatukomwe na Kante kuri microphone murikumwe na Prince hama umutumire wacu ari Hamza Mfalme. Hamza, akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ashali TV. Akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ashali TV no kubashimira kukigoro bagira imisi yose kudukurikirana kuduteza imbere ku ma share, subscribe na commentaire n'ibindi. Ico gusa nosaba no bandanga ndabasaba no kubandanya mudushigikira kuri Ashali TV, ku Ihuriro TV, ku macano yose yo mu Burundi. Je ndababazwa n'umuntu ntuye telefone yo ngasanga notification ziwe zose nizo hanze kandi ari umurundi. Ivyo nabo abantu baraba Ashali TV ndazi ko batabikora. Bakunda Burundi, dukunda Burundi, twikunde twese tutazanye imbere. Shout out, murakoze sana. Bakunzi ba Ashali TV, ciao, tuko pamoja sana. Big up.